nuwe muririmbyi mu baririmbyi twumvise kuva kera uvuga uti jewe umuririmbyi ico mumpa nkamukorera nk'indirimbo zitatu ndabona umenga yogaruka ndifuza kugaruka Fizo kabisa Fizo amba bari guera Fizo man nani jama azi ibintu byose rero no how to rap how to sing man jamu jama ahubwo ni imana bisirarenze Fizo rero anytime araza uravuga uti je Fizo indirimbo zitatu twoba tugarutse kuri aje Fizo ya ndirimbo ni inde imwe y'igiswahili Superman nka Superman uvuga yuko ushobora gufururiza nka Superman nka zitatu Fizo Superman ni Anyana Fizo ni talent bro rero ari ukuntu tarihuye na man uzorabe mwe na mwe bihuye Chris Muriro on fire bro kare abantu muye nabo nka Big Fizo mu Burundi ugiye kuraba but akantu kuri rero dukorana kameze nakanshi ntege man yani tura respect our region kandi no ndacamo hari respect kandi abisije bakunda iyi ni exclusive D1 yari yase beat ya Nosara muga yavuye mwihit kandi birabaho bivana n'ikintu umuntu wari wese afilinga of course bacire bazana na drama kweli ndimbo yajanye heze kabisa mugabo twarakoze mix master twarakoze mu misi nkinga doriro nta muraza nize ndirimbo zitatu zine canke zitanu wicara ukavuga ati wow izi ratanga honere kuri Trust Beat cyane nubwo nizindi zitareka kuyitanga mukavuga ati izi ikabisi izi uriyumvira one day gukorera indirimbo nk'umuririmbyi uwahe mu baririmbyi aba giant dufise muri Africa East Africa canke worldwide jama bitagara man Bana Boy jekwe African giant ngubu Bana Boy zeumva call Bana Boy man uwo mu propose sound ya gute ni afrobeat nkuko ari mugabo no ikembe bavyumva giriri umuduri hariya no bana utayemwo Morning Love ni indirimbo yaje iduga kurundi rugero D1 umuntu wari wese atari karamubonako ni nayo ndirimbo yarimwo irogo ya Trust Beat ico gihe ntaraba wa Trust Beat abantu no munsi bazi bumvise avuga ati tinyu umuhungu uyu akoze ko kiba kigiye Trust Beat rero bwiwe Morning Love maze gusohoka agakata mwijabe agakata kuri Kotebu agiye muri ville Trust Beat yiyumva gute canke Trust Beat icizere ciwe cyongerekanye gute bro Reka tubaramutse mwebwe mwese muri ko murakwirikirana Amika TV ndababwire nti amahoro y'Imana abane namwe jewe nitwa Peniel Ndagijimana abamenyereye cyane mu nyita Peniel Kamikaze nkuko mwamaze kubibona ni vyiza kugira subscribe kuri no channel yacu nziza kugira ngo muzobandanye muronka amakuru menshi atandukanye muri zangendo muri gwa rukurikirane go kubandanya duteramana namwe turabazanira abantu batandukanye muri uno mwanya turi kumwe n'umuhinyanyuzi w'indirimbo zo kumviriza zimwe mwita ama audio uvuze uti Trust Beat uca wumva neza na neza aho turi mu nyubakwa yiwe canke muri studio yiwe bita Million Sound Million Sound kubera iki Trust Beat ninde indirimbo amaze gukora zimwe muri zo zikogwa mu buhe buryo mbega Trust Beat na D1 bafitaniye ubucuti bumeze gute ko benshi muba mwatanguye kumwumva biciye mwizo ndirimbo za D1 yahinyanyuye byose muraza kubimenya mugumane natwe ico ndabibutsa gusa washobora kuba ufise ikintu ushaka kwamamaza kavuga ati mbega bigenda gute
cumanuka hariya muri bio urabona contact, urashobora kwandika bakuri email ku mbuga zose kugira ngo dushobore gukorana namwe ibintu bibandanye bigenda neza. Kugira dushike kwa Trust Beat turakenera igitoro rimwe na rimwe, canke tugakenera taxi, canke micro ikagira ikibazo, canke tugakenera amapire. Ivyo vyose kugira ngo tubandanye tumeze neza. Reka ndamuramutse Trust Beat. Amaro y'Imana bane nawe Trust Beat. Abane nawe mutaha. Umeze neza? Meze neza cyane kabisa. Ndakubona. Yeah. Imisi myinshi duherukana mu mwaka uheze burya. Yeah, warabuze sana. Hari mu mwaka uheze umunsi nza ngaha tugaterama. Hari mu mwaka karaze nk'amezi nka hari mu mwaka uheze mu kwicumi na kabiri. Ibintu bimeze neza. Bimeze neza. Aha ngaha muri no machine bariko bararaba ngaha umuntu harimo nk'imizigo ingana iki, tuvuge mishasha pana yamaze kugenda. Imiziki yo irimo guys, kubera imiziki none ugiye kwiyumvira burindwi basi murindwi nakiriye indirimbo zikenze zitanu burindwi harura mu kwezi dufata indwi zine ubufise indirimbo 20. C'est-à-dire ko mu mezi 10 ufise indirimbo 200. Mu mwaka ziba ziri mu 240. Aho urumva twagize minimum. Aho ugize minimum. Apana maximum. Murumva yuko hari akiriyo imizigo myinshi. Ikogwa byinshi sana. Trust Beat. Ako kantu ukumvise wibuka iki canke wiyumvira iki? Ako kavugira ibintu byinshi cyane. Byinshi rero navuga ngo nk'akarorero rero we kumvise nk'ubukiye nk'ahantu kumva Trust Beat uca wiyumvira iki? No, ubu bisigaye bisanzwe mugabo narakizigaye bidasanzwe. Kubera urabona izina kawaida iryo n'izina ry'igihingano je. Yego. Ntabwo ari izina ryanje ryanyacyo. Rero kugira utore izina burya n'ibintu bya mbere bigoye. Nibaza ko byarangoye cyane kandi naragize sirago gutora izina ry'iwanje kabisa. Mugabo rero aho ryabonekeye nkabona riranavumye izina da style. Umunsi wa mbere utora utijewe nzitwa Trust Beat. Hama n'umunsi wa mbere iyi signature ikogwa. Hari ryari wari mu biki? I think aheze nk'imyaka nari ndi mu muziki kwanza. Yaraza nk'imyaka 4-5 gutyo. Myaka 4-5 kubera yuko apara yuko mbanza gukorera mu iteka. Naravuze shabasha ngire zina ko nitwa Eraste. Eraste nde? Eraste ni yubahwe Eraste. I think diyumvira Eraste Pro. Bana ndashira muri beat biranga ni on beat. Ndavyiyumvira mugabo mu nyuma niho kubera nari nagize na era ndakaganda gacha. Rero wacha hazumu umva era wacu mu Rwanda azana n'iyindi power n'imbaraga na ucufuta kugira abo usanga uri kuragendera mu biganza by'abandi bantu gusa pore abantu twari turi kumwe tubana babona na confidence nifitiye n'abagiye baravuga umwana magara trust unda abana kubye bicari vaho nyene rero agenda ndibuka Kizo no yambwiye mugenda uhigize nawe wambwiye. Uyo ni Celeste yabwira Eraste. Celeste mwana kweli agenda nandicara ahantu ndahiga mugabo ndavuga ati confidence banyitira isi yose namafise confidence kankoresha nyene. Chavuga ati guhera ubu rero ndarishinza nta n'uzorishingura je nitwa Trust. Ewana ndarikoresha ubwo nyene D1 yagiye kwinjizamo ijya voko twumva ni ya D1. Hari mu mwaka wa ryari? 2020 kubera narigeze kuba ndi Bujumbura mugabo navuye ino ntarakora jingo ya nyayo. Uno munsi turiko turavugana na Trust Beat atandukaniye na Eraste. Eraste urumva ko ubuzima busanzwe. Papa mama wese aragira famille. Jendo umuntu ufise famille yo wanje ufise izindi business ziwanje nikundira. Ndo umuntu nkunda kuba nikinira football sometime aga sport sindakavamwo. Urumva tugarutse mu kazi naho tutora Trust Beat
Ofete uranye mu kazi biratandukanye no hanze. Yeah. Nk'ubu umuntu yakuze akubona akuzi ko witwa Eraste akacashika nko ngaha muri office hariho n'abana akacashika avuga ngo Eraste gute uca wiyumva gute? No, wanashaka ni Bujumbura abantu bamamagara iryo zina ni bakenya. Like my mama nawe akunda kuri mamagara cyane. Kubera umwana kwa mama nyene mamagara ni yubaho wanashaka. Bo nibaza yuko unsanze mu kazi unsanze mu kazi. Yeah, of course. Turi hanze turachilinga ibintu bisanzwe n'abatwarakuranye Eraste ni yubahwe ibyo biri very simple. Mugabo turi mu kazi ni mu kazi nyene respecting umuntu mu kazi nyene kuko nibaza everyone afise respect mu kazi kiyo. Yeah, rero unsanze mu kazi ibyo abandi baguyemo nivyo twugwamwe. Turi à l'extérieur aho sawa mugabo mu kazi ewana ni kwa kundi nyene. Okay. Yeah. Trustbeat ryakubase ku rugero rungana gute? Kuva kuri Eraste ni yubahwe kugeza kuri Trustbeat ryakubatse mu buzima bungana gute? Bo novuga izina d'abord siryo ryanyubatse. Mugabo rafise naryo rafise uko ryaciye rigenda bivanye na confidence na NFT. Kubera nibaza yuko aho natangura jingo yatangira kuja mu maririmbo ikagenda nibaza yuko yaranyubatse nko kuva kuri pourcentage ya 20 basha kugeza aho ngeze kabisa. Kubera ryarandugije riraduza kabisa ndabona yuko hariho ahantu va tokwifuza gusubirayo. Uno munsi tugomba twugurure akabare canke twugurure pharmacy. Yeah. Canke twugurure iyindi business yari yose transport agency. Hagati ya Eraste na Trustbeat tuguhitishijemwo ushima ko twokoresha no nageza gukoresha Trust kubera Trustbeat urumva niryo riri trend ryo zina riri blend no musiri ibintu nkoresha blend sivyo yuko nshobora ubu nakoze na gang yiwanje na studio yiwanje ndashobora gukoresha na million sound. Yeah. Ibyo rero umugago Eraste nibaza yuko ni izina eskaye kwikete yibatisiyo. Okay, mwamaze kubona ko turi kumwe na Trustbeat. Mwamaze kumva Trustbeat ryavuye, mwamaze kumva Trustbeat gisigura iki, ikizere confidence yari yifitiye niyo yatumye yiyita yuko ari umuntu he trust himself. Yeah. Nuko rero hama haravamwo ivyo mwagiye mumva. Trustbeat. Yeah. Urugendo rwawe rwo kuba umuhinyanyuzi wahereye he? Mbe kuki umuhinyanyuzi atari umuririmbyi atari umu videographe atari umu cineaste mugabo umuhinyanyuzi w'indirimbo zo kumviriza? Abo urugendo jana bwo gutanguye ngeze amashuri. Yeah. I think narinzi ibitari hanze kuvuza ubutari ibintu byo ngaho simbuze ngo ni ibitari bya cyane mugabo nari nifitiye kandi confidence ndakivugije bacize imyaka 10 dacize umwaka umwe nticabuze yuko tuvuza kimwe. Okay. Yeah, ibintu bw'amapiano guco nkiva ku ishuri rero ari ubuzima ku ishuri ukiri umwana wawe wifuza ngo nzoba dogiteri ngo nzoba padiri abandi baba nzoba mwigisha. Rero nibaze uko ngeze ishuri none nabonye yuko bya bintu biba bigoye. Kera baravuga ngo urufunguruzo ujya kuguziba n'ishuri nasanze umenga bararutaye man. Yeah. Ndiga urufunguruzo rwanje guguruye he. Ndiga umuryango guguruye ndabubura me. Vuga ati bino bintu birakomeye. Mugabo twarakunda kugenda n'abajama mu Kayanza barambwiye ati man wewe kwiga production sinarinda nabona shaka numva umenga ni ibintu biri high for me byari ibintu birenze. Ngo barambwiye ati mu Kayanza ari umujama yitwa Vianney Pro barambwiye tugiye ku mujama yo gufasha sana. Yo anashandagenda tamubaza nyene arancharginga agasoda fulani. Okay, ndiga narize ngene ibyo ngaho ndiga nk'indwi zibiri. Aho oya acaboneka rero Cizo niwe yaje mu nyuma arahansanga. Yeah. Mone vuga ati umupeti kweri. Shawo impano siyo kuguma mu Kayanza kabisa. Yacha nanshiramwe ama vibe oji Bujumbura kuno. Okay. Chanda tegura ubuntu Kenya ndiyahura nyene twaje mu gisagara takindi kituzanye. Ndamanuka Bujumbura. Yeah, turakora ico gihe twace tubana na jewe
na D1 n'uwitwa Chizo Boy n'uwitwa Oscar turi bane. Oscar yari witwa muhanzi ngira afise fashion afisa na dandaza. Twaciye twarakoze na studio yitwa ODC Oscar D1 Chizo na Erast ico gina inchi twa Erast ODC. Nashikiye Bujumbura, nashikiye kwa Clovis Pro. Nibaza yuko hari Liberté mugabo waragoye kubera Clovis nta mutuma mubi yifitiye arema abantu bose rero sanga Clovis ari producer wa mbere, D1 Chogera ki producer, wasanga ba Budi Boy bicaye ku mashini, Dani Aje bari ku mashini, wasanga afise n'amasabi yo ku mashini. Mugabo nyene ndabipambanira birakunda umuntu arahigira nk'uburire masi sinovuga ngo nari bwagire kwitwa producer. Oya kubera ko sinari bwagire n'urugero rwo kumara indirimbo. Mugabo buke ebana ubuzima burana ubwora gatonya cyatugira ya studio jewe Chizo ya studio na Sheda idugana mu Kayanza. Iduganye mu Kayanza kubera Bujumbura ari ibintu byari bimeze nk'ibigoranye ebana mu Kayanza ndakora cyane Kayanza nakoze imiziki ndakese narakoze imiziki kubera naduganye umwete ndibuka ikintu je cyane na internet na bigisha afise no byango ubigisha yarajanye ngo gihindura ngo batuza kisere guca muri mashini. Oya mugabo wagumu bossa online internet narayinwa mu nakoze ikintu nanje nkongeza kwikindi ciwanje burya hajya leta nabonye iryoha iyo umuntu akwigishije ntukore ibyo yakwigishije ahubwo ufata ibyo yakwigishije cyubirunda kw'ibyo wawe. Abantu benshi bakunda ku applica ugasanga avuye ku ishuri nigisha yabigishije 1+1 = 2 mugabo ntagerageze = 11 na hara arabengo biza gukura bingahe. Urumva ubwenge bw'abarundi benshi turakunda kuminimiza ubwenge tuba dufise tukizera. Niyo mpamvu abarundi benshi nidusanga ntidukreya ntibari capable yo gukreisha game mu Kayanza narakreye nanje ndavyiyumvamwo ku buryo iteka yari ifise aba producer yari ifise aba producer ari yabayeho D1 cyo gihe yari ifise Brighton P kuko iteka yaramagaye Kori yaramagaye Chizo arananwa yari ifise n'undi mu petit kwa Holiday irahamagara 4 DJ4 bose yahamagara Ibrizi. Of course Ibrizi ndavyibuka nasanze ni muziki yiye muziki iteka ico gihe yafise no witwa Holiday kwirigisha cyane kwa FIG man rero ico gihe kweri D1 ambwira ati birase kweri tmiteka kweri aba producer biranse bose ya D1 nibaza ko atantereye confidence nane confidence cyo kintu bakivuga. Tugaruke ngaho wavuze ku rugendo rwawe rwo kwiga. Wize ku ishuri yahe? Kwiga nize amashuri yisumbuye nayize kuri RTC Kayanza, Technique Communale Kayanza. RTC Kayanza. Ni Kayanza centre. Ni muri centre. Chizo na D1 bavuka Kabarore. Mwahuye gute? No, Chizo nakubwiye mu guhura yansanze muri production. Mu Kayanza. Nari maze nka like 2 weeks kwa Vianney Pro. Na Chizo barantwaye mvu twagiye Bujumbura nsanga bari kumwe na D1 bo bari baravuye ruguru baraje Bujumbura muga D1 ataronka management ore tuba turatoranye kuvuga abo ntuvuga yuko ari ukuntu mubana n'umuntu ukamenga ni grand frère ukamenga ni petit frère ukamenga kuko byose ababizi nimba nararirinda zirimwe ararizi nimba narabaye wongeze arabizi uwo muntu rero n'umuntu utaja gukompara ngo uvuge ngo D1 ngo niki kuri wewe ari abantu azakumbaza ibintu byinshi. No, D1 vuge my friend vuge my brother vuge birimwo byose kubera n'umuntu bitokunda yuko atatukubitana ingumu mu gitondo tuzuka tuvugana bro kubera iki twakubitana ingumu swa muntu sinibaza ko twopfa gucwana ngene ngo ibyo canke ngo tugire ngo ibyo n'umuntu ubuzima adapfa kwibagirwa. Jewe ndakuzi kuko aba bose uri kuradondagura nabo ndabazi. Ndibuka yuko indirimbo igira kabiri ya Monia Fleur wonyemerera ari uri mu beatmaker wayo. Nje nayitangwe nubwo ngira navyo bokwibuka. Oya baravyibuka. Jagiye nakubwiye nari mfise
nigira nabaza ko ari byo byatumye nirema amana confidence yanze kubera yuko bira sometimes birababaje utangura nka beat y'umuntu kayikora yabana indirimbo iheze ariko nico nari ngibona kwandike no munsi mu nico nari nkiduga ko kuko I remember I was the boss wa Mille Makers indirimbo niho yari kirakorerwa Chizo Etero producteur mugabo arambwira ati uyu muhungu Jesse ndi hafi uyu muhungu numuhe akore mu nyuma aravuga ati mu nyuma ndavuga nti uyu muntu none Chizo kumumpaye koko arabizi arambwira ati boss sinuzi ko nakubwiye yuko uyu muhungu azoza ngaho hari ibintu azi mugabo azoza ariga ati jewe ndazi iyo beat arayitora urayikora ndibuka n'indirimbo tuyirikodinga niwe wari uhari tuyandika turikodinga niwe wari uhari kijya gihe navyo yibuka ndakese wariyumvira yuko Monia Fleur azoba uwari we uno munsi canke we target ziwawe zari kuvuga ati nimba bampaye gukora ino beat reka ndayikore nkuko kizabisavye hanyuma jewe ndengane tu nkuko nyene bikenewe atwiwe muri production umuntu wese tubona ko azoshikakura sirtu nkacicizere mafisa bitandukanye nayo vya kera usanga abantu bapostinga ngo nakane yambwira kubera hari ukuntu ibintu biba biri mu muntu uko batarabikoresha please abikoresha buke please ico gihande cy'ubwonko bwiwe bugenda bwaguka cyane rero Monia Fleur wanashaka arambabarire mugawe ntiyari bwatera imbere yari indirimbo yibigira kabiri yari indirimbo ndibuka kubera yuko twarakoze kabisa twarakoze ico gihe kandi turacoka n'ubwongira batavyibuka ndibuka kandi mugaje nabibona kubera yuko icanyereka yuko ashobora gutera imbere Monia yaravyihebera ariko unuja mu kintu uvuga ati bana dukubitana nibuye dukubitana n'igisasu bana jewe nagiye ndiyo ndimwo hari indani hari n'abandi baza mu muziki bana no musire kanje kudandaza ibi musire kanje kudandaza ibi ari undi aza mu muziki nyene ubona ntabyo nzi nani byo ndikona ntabyo nzi cyane ngo niyemere cyane mugabo je nshaka ku mfatiye inzira rero hagiye byaranyereka yuko niyabandanya afise yo confidence yewe azoshika kure cyane umugabo kabisa aho byari biri byari bikiri kure umunsi D1 akubwira ati mwiteka biranse ingo yarafise indirimbo zingahe D1 yarafise indirimbo nyinshi man ico gihe D1 kandi izari zimaze gusohoka zari zingahe yarafise indirimbo zibiri zari zimaze gusohoka indirimbo je nakoze ko ni waiting morning love oya ni love connection izo ndirimbo nta yindi hari oya nta yindi yari bwasohoke kubera je naciye ntangurana n'umurindi wa morning love ndazana zero turagera kuri irya EP yose urabona ko mfise ni zitandatu mfise indirimbo zitanu turaduga caduzana za body mu nyuma ya za body haza za staki ebana nyuma ya za staki turacakubitana zindi nyinshi akora boyo ni menshi igihe D1 aguhamagara wari wiyizeye ku rugero rw'uko Trust Beat wiyumvira ati Trust Beat ko D1 ampamagaye akaba amaze gukora indirimbo zigakundwa jewe ndagiye nzobamerera nabi canke bavuga ati kumenga uno mujama hageze ninagenda nanje mpava nshiramwo ibindi bintu namwe mfise niyo yamamagaye niyo yatumye amamagara unashaka mu iteka kumamagara bavuze toke uwo mujama atajijua atajijua kicho chote yani naaze kwetu we don't trust him if he trusts himself naze ngavyerekanye kubera araba producer benshi aba producer benshi vraiment bibereye usanga bashikira mu contract baba rihira inzu baba ama contract yo kukwezi bamenya ati ibi Yesu uko nashitse kwe ewa naje kuko boss waiteka yabyari byamurambiye kuri abo ba producer banza ni ibyuma yagira bihedi ariko ubwa D1 tuzuri imenya mugaje ikintu nari nkeneye byari ibyuma nibaza yuko ivyuma ni
n'ahantu nkorera heza kubera nta vyuma nari mfise mane biragoye kuronka studio subwo ubu baba bigize ama business menshi twe mu gihe cyacu byari bigoye kuronka studio ndibuka narahize studio no bwira nsubire mu Kayanza narahize studio ndayiga hano nokora so abura ndakese radio ne amagaye mvuga ati ndaje reka rero nze guhera studio yiwawe ukaza gukorera umuntu burya utiyemera biba bigoye sana ewa navuze ati okay ndaje wanashaka D1 cyo gihe yari ariko imiziki shika nko kuri 40 yiwe kubera yari umuproducer muri Agape kuko I remember jewe ndondera mpumura na Cizo namuzaniwe na D1 Donald dahejeje kumbwira ati nturondera umuproducer vugana na D1 aze kuba producer muri studio wawe D1 ati jewe passion yanje n'ukuririmba mugabo ndafise umu brother passion ari production acanzanira Cizo ico gihe rero wowe ushitse iyo miziki ya D1 ukayisanga hajya nijya mwasubiyemwo canke mwakoze yindi mishasha wapi D1 indirimbo yiwe byo no gira umukorera indirimbo aragoye urakora ndakese D1 ubwa mbere nasanze indirimbo yakorewe n'aba Ibrizi indirimbo yakoreye ariho niyo bari bakoranye na Holiday yari indirimbo ziwe yari yikoreye kandi wumva ziryoshe rero gihe no kuvuga icyabaye D1 yampaye competition wewe ukora indirimbo mwiteka bamaye ameza yo bro atatu we are testing you Fred yari yarakaye manager witeka boss witeka yarakaye kuri dama studio ewana mumera tatarahita ragonga arusubira mu Kayanzi wawe acha subirayo yale man cyari gihiganwa kwe ari higanwa ritoroshe mugabo ananje avuga ameza atatu ewana nabo bari bafise na wifi bazi ukiva ruguru nabya man navuze ati murampa baca banterekera mu mashini wifi ngize ati ndisha abantu karabaye mco gihe nda downloadinga plugins nyinshi namanutse nashaka tana MacBook kunze namanutse nkoresha Windows emuga uda wamenyereye gukoresha Windows ukaja muri MacBook ndavuga none ni machine kini giki mugabo confidence na mfise byose yarabikoze ndiko narakoze nk'beat za mbere 10 D1 ambye ati none man it's beat nizo canke sizo none nizi biganiro cyahiriza kuririrako D1 gusa nyene arukuntu D1 ndamwemera sana kuko D1 aponda kugira sukuponda abarushaka ikintu arashobora no gucumva kuko ndibuka rero ni beat sinzi kwa vyibuka rero beat yaririmbiye ko yamaye nkore mane asana nayikoze cyarayifuta kubera kuraka mu nyuma nza numva ngo mane ngida beat nayifuza yari nziza ngida beat yari renze ngo nanje kubera kurakara yayifusiwe nanje ndafuta byose uti biragusha mugabo rero ko D1 yakoze nayo ma beat nka Kenz mbona tani makunze nabyo zinakoze nziza nanje nazifuse zose akizipona nazifuse zose chankore zindi niho nkoze zindi niho D1 kweri yari inspiration yumvise ni beat kera sinzi ubu wangira afise studio ngira ni hatuza mugabo kera ashitse muri studio agasanga beat nziza byaba birangiye mwacha mukora nta no guteguza kenshi yarakubwiye ati man bikunda wewe niyo beat ndagiye ku mugoro bacanza kwa register njo kimena Bface na nyene akunze indirimbo nka Nosra ikunze saa 6 18h yaba muri studio D1 le kuri Morning Love yasanze beat muri studio hani jambo yavuze amaye micro ariko nabanza gushiramwe ibishino abantu ama melody ewana ama micro ngaho mutemwe melody ewana indirimbo tumva ari nziza atarashiramwe amajambo agera no ubuwininze cyarataha muhira cyara compose utujambo arakompoza amajambo fresh charazana yaragikompose neza birenze D1 ubu na umuntu agenda akura no ni update y'ivyiwe sinzi kubera kera ndibuka Morning Love je aje muri studio agarutse ku majambo yabanje kumbwira ngo man
ngo ndakumvise ngene natereza umudemu man ngo naje ndamubaza mu gitondo ngo warose gute ngo hamwe umbwira ko warose nabi ndavuga ati dio narenze uri Mr Mitoma friend kujya bavuga yari kubera yaragukorera story kumva tu umwana ararenze man story yakora kijya gihe abirenze comme ça Morning Globe biravutse kandi gahoro rero twari dukoze nka production nka 2%. Audio ne bakunze 2%. Chakubwira ati regenda mu kazi ukora. Okay. Bro. Kugira ihere. No kuvuga ko za ndirimbo ziwe yaramaze kwikorera mwashize hari. We nawe ivyo wakoze avuga ati ibi byose nkubisemwe ubuhiri usubira ku kazi. Mugabo umunsi umva beat ya Morning Globe yaciye azavuga ati ku mugoroba ndaza byose bari bafise amagahunda yo gusohora kubera bafise amayandi maririmbo. Burya basani bose ugiye kuraba bafise amaririmbo mu stock. Mugabo ari indirimbo ukora ukavuga ati we reka ndayire kigende acana yisonga man ngo iturekura no kuvuga narayikoze afise ndirimbo zika 30 na ewana boss akiyumva eka kiyumva tugenda mukore iyi ndirimbo ni iki bayiza nayipangira direct iki yasohoka ndiyo kico gihe kweri bari bagiye kubita hit ukavyumva aho nyene rero niho ngomba dushike isohotse. Jewe nkuko nkunze kubivuga Imana peut-être yarampaye karuma yo kumenya talent. Iwanije nkimubona naravuga nti this one ni talent yigendera. Asohoye indirimbo ya mbere Waiting niyo ndirimbo abantu bamumenyeye ko mugabo twari kwari tuzinanye nawe before hari zindi ndirimbo yaramaze gukora. Turavuga tuti ibi twebwe nibidutangaza kuko twari tumuzi. Mugabo amaze gusohora Morning Globe ni indirimbo yaje iduga kurundi rugero D1 umuntu wari wese atari karamubonako. Ni nayo ndirimbo yarimwo irogo ya Trust Beat. Trust Beat ico gihe ntaraba wa Trust Beat abantu no munsi bazi bumvise avuga ati tinyu umuhungu yu akoze ko kiba kigiye. Trust Beat rero bwiwe Morning Globe maze gusohoka agakata mwijabe agakata kuri Kotebu agiye muri ville Trust Beat yiyumva gute canke Trust Beat icizere ciwe cyongerekanye gute? Bro kwanza byaranyohera sometime kubera iteka yarifise imodoka kubera ngaha mu Burundi yagoye iragoyera kubera ico gihe kubera ugiye kubita hit ya mbere I think no bazango ibihera bica ndaguca oya ana kubise nk'ukwezi mena tani byo 40 nkoze mwise ubize hit nibuga kizone yakumbwiye amen we ni wakoze ja hit dusororere mene twinwe bro amahera burya nico nabonye twebwe twubaka ama fondation kandi fondation ikora igihe kinini natangiye nko kujya kumara ya Morning Globe haheze nk'umwaka Ewana nkabona haba diaspora nka 5 canke abarinzi 5 bakorotse bakurikira mu Morning Globe comme ça ndavuga ati reka umberera amahera za bukebuke rero man biragoye kubera ico gihe nari yuririra kabisi nkigira ewana je kwanza ngikubita hiti ntakiye n'amaguru umunsi umwe rero ukuntu man niyo hiti nibaza twatanguriye kiravuzwa sana bakimukunda mu Burundi ata bintu byo kuvango D1 bamwimye sho ibintu byose bikimeze fresh ewana uca hano kumva iroko ariko mu mutima cyumva kan kubwoba mugabo baba yagarije ewana uca hano rero uburyo umuntu afise confidence kandi yakoze ikintu ciza avuga ati emuga uratsa bwo mfise ubwoba kwiki kintu kivugijwe guca ejo nzokora ikimeze guca umuntu atagira ubwoba bw'ivyo bintu bari mabaza yuko abariko aragira ashaka gusubira inyuma ashobora no gusubira inyuma mu kanya nakanya mabaza yuko iyo ukoze indirimbo uragira ubwoba ati nakiri ku nkubu nateka kuva kuri aha nihe aguma yiyumvira ati what is next agafise nk'indirimbo nk'umuriyoni ati zose aguma aja mu studio nk'umundazi rero naje byarangora sana ati ubu rero ko
ndibuka nakoze iyo hit mu kwezi n'igice anigishije production namenye ibintu ndibuka D1 cyo yanyigishije yanyeretse marke bayatsuko nawe yarazi bayatsuko bazimyuku yarazi how to install the logic flow how to install the amarogiciere nta kimwe yarazi man byose ndabibona ndibuka bari banambujije no kwestara mikintu bati machine kunyeretse ntuyice men iyo machine ntuyice ndavuga ati producer sinesta miki amase nkoresha kuko harimo nka plugin harimo plugin imwe Fred yaguze kandi byaragaragara yuko bamuciye intege yarakeneye gutera imbere cyane harimo plugin imwe yaguze yitwa contact rimwe ama library menshi muga library bari bamuhaye izari ziri good nk'ama yandi ma library na yavuga ati rero umuziki ha narawuhejeje nico nyene uzokoresha kumbe ko ya ma library bamuhaye irasabwa abandi ibindi ndavyestara nyuma y'ukwezi n'igice nabaye inkozi yo hit emuga nta bisi nasubiye kurira ndakese bisi sari hande taxi wafata ico gihe no baragerageza bakantwara n'umuduga iteka bonyene baguta mugara yaho nabanana ari gutaha kenshi kubera D1 yaba yaje hajya yaragitonda kwiteka ntashye rero ngaca ndondera kuntu ntaha naba nakora udufaranga dukenya nga korera nka 5000 ngatora ga taxi twari tucorosha du taxi ka 5000 mugabo na nyene byari byoroshe kwera mara ni yaraboneka cyane atora ga taxi ka 5000 mwijoro mugabo urumva ko kubika amahera dacha bigorana ico gihe amahera ariko ndibikira bisanzwe cyabanza ragabanuka kubera kubera ya dépense aho nyene iteka baguhamagaye nk'umu backbencher tuvuge gutya je nashitse mugabo mu nyuma banaguhamagara atacizere bagufitiye mugabo cizere kigufitiye D1 nta hit nari bwako bakubwira bati ni machine yacu igumuko nyene mugabo wewe uravuga ati ko mu mpaye internet reka nkore ndazi muzobishira sinibaza ko bazi yuko bari ico bakoze ikintu gikuru kirenze no kuguha internet Trust Beat urumva ko wakora uronse 5000 ukapata taxi kubera hit yatanguye kuboneka mu nyuma yaho umaze gukora Morning Globe ikaba hit mwiteka ahantu wagiye uri mu backbencher batakwemera bavuga ati ni machine yacu n'uwini byaciye bihinduka gute cyangwa byaciye bigenda gute bamaze kubona yuko ushobora kuyikora kigahitinga kandi ikaba ari nziza no nabaza yuko byari bikigoranye mugabo ntibyagoranye cyane wenda kana yisumu boss yitwa Moise na Eric na bisa boss babiri warari hanze nabe mu byinshi kubera kiraza gusimba inzego zinzego ya akora naho bahari Brighton pia agikora mugabo yakora ataha kure ku musenyi ibubanza kwe Breeze wewe yazara rimwe nka witwa holiday nawe yaraki harakora rero sometimes kubera Breeze yarafise kubera Brighton pia yarafise ama project menshi yirirwa muri studio kandi ama project yararisi numva tegezwa kuyamara ewa nalikanje na mugabo bose Moise aranduka ribona bagata ahantu mu petit foto mu mwanya ifoto mu mwanya kubera umva nagiye ba mu mwanya kabona mwanya ku mugoroba mugabo je nava confisi ivyuma no mwanya kwibujumbura urazi ko byari bigoye je naje muri studio iwawe naraciye 2020 naraciye agijo gihe nakora manuze ya moni ya Fred naraciye mugabo nsanga kizo nawe afise umuvuduko urengo wanje yaruza nawe yaraciye ku mashini kuva mu gitondo kugera saa 3 namvuga ataha kwa kizo kwanza cyabisaba mbanze je mu yindi tereko iyi terenga hariho na ni AP na Mike cyo gihe nawe naraha Mike yari mu back mu nyuma kubera we yari umunyeshure yaza muri weekend canke ku uwo munsi batagiye ku ishuri rero ndavuga ahantu biragoye muri agape mugabo naho nkabona abariyo kubitana kabisa ariko nubona yaro timu nk'ubu ukavuga uti nivo umuntu kugira mu compete bisaba kuja ku ruhande kubanza kwa imyitozo gatonya ukaza mu bwana gatonya rero ari imyitozo apana kuja kugwanira mu kibuga cy'abakozi ahore niyo mpamvu natinya kuko iwawe hari deja yari ndi ukaba hari hamo buhi amahiti menshi mwariko murakora ba Arnovici
Arnovich Akesi Belix Moses Brown zariko zirahava ndavuga ati none kagatonye mbanze kabone izamurira nibaza rero mwiteka umva ko ico gihe byari bigoye sinaronka ahantu nkorera cyo nari nkeneye ari time na studio gusa rero bakampa nararayo general marania nk'abacura binirira muteka naco bangira vraiment baramaye liberty kwiye bampaye nko kuva Platon ya Pieta saa 9 bako yatakura acahera kura nawe mahiti yose nagoza rero mu nyuma Moiza na mu mwanya mugabo jeka batabiraka mfise Platon Pieta na gospel yigira bura kazi kwe kandi we yararenze yarazi kuje nko yaravuye mu Rwanda memba yaraje no muri miri yarambwira ko akeneye gukorera ndamubwira ni vraiment hari full kukuntu nkora jewe nkavuga ati nkubu jewe bitarinzi none akeneye update nkaza na guitarist hana wewe yaravuze gitari wacuvuga ati umugabo byose yarize gitari byose nagaheza agatahana intambara niyo yoroshe mugabo confidence ni ikora man confidence ni ikora kandi ibintu mu mutwe je nasanze byamayo iyo ushizeho confidence yo mu mutwe biraza nawe ukavuga ati mbe nanje ndiyobewe mu ndirimbo zose wakoze ukiri muri iteka indirimbo washitseko ukavuga ati aha rero aha imizi kabisa ndayishinze ni ya body man narakora zamu none nglove narayikoze soka numva ariko no producer utaraga indirimbo na indirimbo ya yindi yangoye ni zero nubwita agiye cyane go gurose yaravumye mugabo ni yagiye cyane go by the way inanje zero niyo ndirimbo ya D1 ya mbere nkunze zero yaratangiye ndavuga ndasohoye basi produit kandi twasohoye produit ari ndundi man wumva ati D1 ahantu yaririmbye nanu artist aturi mu compare mu Burundi cyo gihe ukana dramatini yari bwazi na dramatini basohoye zero dramatumenga ngo buhite naraza rero ndimbo neza ya phone ukoze body waciye uvuga uti jewe ngaha wo kunshingura ntawe nza ahubwo reka ndondere imizi nyene yamaze gukwiye bana jewe navuze aha undi yoza avuga ngingwe iki oya nta body ni ndirimbo yakozwe mu buhe buryo body beat wayimekinze gute abaririmbyi baje gute ntabwo D1 yaragoye kubera D1 sinzi nanye ko byibuka body bwa mbere bari bampamagaye nja gukora energy mu hotel bampamagaye bari ba Don Bright ndajana ibyuma ndaja gukorerayo komsa turakora energy turayikora yose kabisa irahera basoshomora bavanya turakora fresh irahera ibintu na fresh rwezanije mugabo D1 baravugana na soshomora baravugana akuno bakora collabo bazumvikana byose D1 yarafise amaririmbo yiwe yarakoze na D1 ni producer ndatemera mugabo rero producer na no kuririmba no yabigize ni producer atabigize umwuga rero cyo gihe abona umenga ni producer na byose no mwuga byose babishoboye ndibuka ko twari tuzi soshomura nka ndirimbo ese ndirimbira ndira nimba koko byatogora umutima wana yari emotional kijagiye D1 nawe yarari muri za waiting avuga ati soshomura hano kumukubita wana ya emotion kumbe murana wageze mu maraso yihuta yari erwa kure ndimbo yavuga gutega bashi amata bari kumwe na kamana na DJ nani Pius kwa Jose yari kumwe na Pius bari kumwe na DJ Philipita wo mu Rwanda Philipita nawe bari kubara aya mataka D1 mudoramo emotional baragenda banaririmba cyane naboze beat baririmbiye no ndi mu hotel kazi na murabiranga ko iranga avuga ati mana oyaye namubwije kuri D1 oyaye kwe na D1 arahiga ko D1 aragerageza gukora produit nzinzi biranga
umva ko ta confidence yari bwangirire nyinshi abana yavuga ati yo ni yabahitinze ya eba mugabo mu nyuma cyarambwira kandi ye producer wanje ndabye muri beat sanga D1 ariko muri beat abari uturongo narenga sanga ahubwo yaragera narenza imirongo avuga D1 iyi production we ni ya ko bino binatari guma nivuze navyo nabonye cyangwa yiri booting cyane booting ama nasikaje ni pianino bya muri za makoro gusa cyangwa aje eba namutumye beat sosomura na nkimutumira yayisaza D1 ati ni ndamubwira D1 kubera D1 nabanje kurya kumutumira ubwa mbere kubera navuga D1 acha bikubita nguhi ashobora kubikubita nguhi cyangwa reka ndamutumire mura yahise amubwira D1 ati D1 record mama wariho beat yakore kuri ya matwi man ngwana ndasubiyeyo recordinga ndasubiyeyo bacha bara recordinga bashiramo bajya barayitambisha bakora my emotion no bacha bashira kujya ku muntu kajya kumvisengera yakubisara rero abantu nkunda nkamura kwenda mukunda abantu bari direct bo bakunze ikintu hari indira ngo kize oya nabacaza kugikundisha cyane kiryoshe shaza nawe akabatereka ndakiryoshe rero already wana kubwira ati kugira ririmbe mu beat ivuga aba yayumvise beat iti beat iravuga kabisa ndabyemeye rero murayisaze ubwo nyene bahita baririmba bararirimba bashobora kigongera ukore inkozi bindi abana chabaraza nchogiye n'ubundi confidence nizari bwaze turaheza project turayiheza mugabo turahamagara Bedi Best aravuga Bedi yarakiza muri studio for the master in mixing hari ibintu bikenewe mu kuvuga turashobora kugabanya kiki kubera turashobora kugabanya naka kantu nyene produit raza gucyo fresh isohotse ikikira babura uno munsi umaze imyaka atari mike umaze gukora indirimbo nyinshi turekanye nizo za D1 Nosara ni wayikoze kandi ijya ndirimbo yarateye impari indirimbo yarateye impari ivugwa yuko yanditswe na Dramati uwo nk'umuhinyanyuzi yayikoze bifise ikinyoma kingana gute cyangwa bifise kuri kingana gute canke wewe ukubizi cyagenze gute Bface wabonye azayizanye canke barazananye muri studio kuyikora canke man gusa sometimes biragoye kuvuga ngo niwe yanditse oya mugabo si we yanditse 100% ino muri studio umuntu arafasha undi mugabo biramaze kubaho kenshi abizi kwanza nubwo baririmbye batabitahura yazira no kwizana muri studio kwizana muri studio wewe muri studio wizana nkande nikimana uzi melody lyrics uzi control ari abana hanze shobora guterera ka melody kamwe ukavuga ati bro respect rero ico gihe unashaka yarabanje raza Bface wenyene akiyumva ko Bface nakubwiye ko nakunda iki beat yasanze uri kurayikora cyane niwe wayimu propose beat yasanze ndayifise aje kuguteza urafisa ama beat yaranze yamaze kunyumva aranze gute yaraje muri interview arahaca Bface n'umuniga respect kuri Bface kabisa kubera ahita wewe yaravuye muri interview yarafise capable yo kungara kakikira ko n'aba artiste benshi mwari mukiri mwiteke ico n'aba artiste benshi baza bakagenda atana udodoye kuri studio nare ba artiste bamwe baba bigize ubona ko artiste mu Burundi batazi badakunda kuba aba producer kibona ico kintu Wana Bface irarugurura aninjira mene narinje busani yawe nakumvise kandi courage umuntu akubwira nkuko ari mukuru wawe umva bari respect ndamubwira ati none wewe gute bimeze gute timi beat mwerekeje no ngenda ishishuye Bface yari tayari shidemo beat aho nyene shidemo beat zibiri ya kabiri yabaye yigurukiye ibukiyo beat D1 yari yana yasi vuga mwese afite teraziwe kandi afite ibyo bakunda iyi ni exclusive D1 yari yase beat ya Nosara muga yavuye mu hit kandi birabaho bivana n'ikintu umuntu wari wese afilinga of course rero canda muha acishira cararirimba byose ibi ama melodies
Aho yayigumije. Oya no Sara. Uramutse ugiye no gwara. Yayigumije. Yari yaririmbye hafi. Oya no. Uramutse ugiye arabiririmba uko nyene. Yahise yongereza kutuzu. Za melody. Yabirimbye. I think verse ya kabiri ni yamugoye, verse ya mbere niyo. Ivyo byose yabikoreye ngaho uwo mwanya nyene. Baca baragenda, acaragenda. Arambwira bro. Ndagiye nzogaruka. Me yagiye 15h18 ndagarutse. Bacire bazana na drama kweri respect kwa yaramufashije kandi barabagenzi kiyagiye yaraje aramufasha kuko mu yandi makuru mfise no muri choice y'indirimbo zisohoka inyuma yuko hasohotse madame Bifesi ngo yoba yaragize uruhara wo kubwira drama tirikana nibi sohoriye indirimbo ikurikira madame ninde Bifesi gusa ni Tempolize something like that. Hama rero bazananye na drama yarafashije kwandika muri verse 1 verse 1 numva ko ari icyongereza cyane yari mu melody kandi drama atenkarazi kwandika icyongereza byo namuji respect na yene kuri yaramufashije yubahiriza melody kwa kundi na Bifesi bidasigura kwa dahari nawe yaravuga ati bireka tubigire uko ati nanjye ndikanshire mwibi mugabo nyene urumva yaramufashije kuri verse 1 barafashanya mugabo verse 2 atinka imyanditse amakuru yuko ari we yanditse urumva bica bigo yarafashije mugabo oya urumva tubuze kwandika indirimbo bivuganibaza ko atabivuze ko ngira Jesu nuko ntabikurikiranye cyane nibaza yuko ashobora kuba yarihenze kuno yabivuze mugabo yari kuvugana namufashije twarafashanije kuko je ngerageje kuraba hariho indirimbo usanga for example nk'igihe ujya musi dukora ijya wonyemerere ya Monia Fleur ciwe naranditse verse Obelix araza nawe verse ya kabiri ndiko naraba ati bikureho nawe arafasha aravuga ati twumvirize n'ivya mbere urumva mu nyuma hariho nabandi bantu twari muri team ico gihe baravuga bati utuku nuku ufete mwese mama muri kumwe muri ko murafashanya n'indirimbo nyinshi zikoguko aza kuba bigoye kucuvuga nibaza nawe ko yabyenze kubera uravuga kuko yabyishize ko nkumenga niwe gero begaragaruka baje Bifesi beno zikuno wanga ishishira mama uzikuno wanga izuiga chorus niwe yayirondeye atiki yuko chorus kukuntu dramatic nakunda dramatic ni nikunze cyane chorus ko dramatic ese chorus zibi madame uri sofa urumva ko bitandukanye Tempolize babitandukanye Sara urumva babiri differa cyane rero mugabo Bifesi ati chorus iyo ntukoreko don't touch it yakikubwa haya kabisa nugeza rero barafashanje nabere yanditse okay yaramufashije mugana mbere ico cyari kibazo giciyemo je kibazo kindi direct kwa kuvuga mu ndirimbo zose umaze gukora nizihe ndirimbo zitatu zine canke zitanu wicara ukavuga ati wow izi ratanga honere kuri Trust Beat cyane nubwo nizindi zitareka kuyitanga mukavuga ati izi ikabisi izi don't touch it kujya kumuririmbya avuga ati je mu ndirimbo zose maze gukora yego ni nziza mugabiyi irarenze bonda era Sitaki Sitaki yuko na Dion bila abacavumba kugira zotore indirimbo nka Sitaki aracakora nangi birenge biracashura yaraciruka kabisa baza yuko bigoye gutorana indirimbo bigoye kandi indirimbo ya James nimbi indirimbo ya Jawo kindiruka uko sanka kwa Diamond alikora playing Sitaki kiba kirenze iyigira kabiri Sitaki araza Nosara ya Bifesi Nosara Bifesi nayo yaratanze ikindi kizere kinini gose y'abana sinzi iya gatatu ni Body Toronto bisizo na India za bandirimbo uzivugije shaka guteleka nkirenganye mu ndoto zawe wiyumvira kuzokora izo canke mu ndoto zawe bavuga ati jewe I will be a doctor I will be jewe namubwiye narava ku ishuri sinanzi ko nzobona wiyumvira kuzoba iki none ukiri ku ishuri
kenshi kwishuri kwanza twe natangiye nkina football mugabo ko nzoba wiyumvira ko uzoba Makenzi Makenzi yarakina yabanje akina muri Kanza amacha aduga yarakina mu ntamba numva yuko umenga nzoba Makenzi zobarenga nyine mu Uganda abona football wibona nka Nyange ubu hajya kweli Noreje hafi basi muri Oranje muri champion basaido no bari mu bitabo ntabwo ati bano batipe je nandi uzwa mu bitabo nibizoba mugabo ndabona ati kundana nawe sonza yanje okay amaze kwinjira mu muziki navuze ati abwo kuntu mbonye ibintu rero target twebwe c'est muri Afrika muri Afrika usanga tubona amataramani dutevye ingekuwa muri familia twari tufise ibintu byinshi bakabona tukicana gitare kwanza bavuza ngo juru petit gwanje abo agumye ruza ngaha haya agomba nawe agomba akubite interview ashaka piano ngoma hariya ahitayicira ku nari kintu aranda muza ku mageni kandi agifite narakwiza no mwana rero nk'urumva namaze kubona ivyiwe arashobora umupira acata hirya arashobora kuba se mutoyi ibyo turaraba match ntavyo ashaka ibyo naraba mu machine arigwana nayo tubona yuko nk'ubu ari ibintu bafise kumorienta hariya kazotumagira mugabo urumva ko acakurira yo cyane rero twabonye itara yacu bitewe amakaya yacu tuyabona dutera kubijanye n'indoto zawe no musikuru umuhinyanyuzi mu Burundi no mu karere bemera dream yawe ni yahe mu bijanye no gukora umuziki gukora umuziki mu Burundi uraze ko twabihaye dream nini mugabo biracagoranye mubaza ko tuzoshika ko aho turi so twaturi muga turacafise guhangana cyane nagiye no mu producer zova jano motivation ngo tuko turakora cyane muga turacafise guhangana cyane kugiye kuraba dushize no muri artist yose yari mu YouTube ndazi hano boraninga ibyo byose kandi mu gihe twabikoze cyane nibaza yuko ibyo byose ndaza mu gihugu rero nibaza yuko fisi ndoto cyane ndoto sinzi zidorera gushika ko jewe ari kuzishike ku mwana uriyumvira one day gukorera indirimbo nk'umuririmbyi uwahe mu baririmbyi aba giant dufise muri Africa East Africa canke worldwide jama bitagara Bana Boy JP African giant ngubu Bana Boy zumva call Bana Boy man uwo mu propose sound ya gute ni afrobeat nkuko ari mugabo no mu ikembe urabyumva giriri umuduri hariya no wana utayemwe kubera hariho ama sound tumaze imisi gukreya ari no musaba producer bose babyukiye ko urakreya mu Burundi kubera yuko aba artist batarabona kure ngo bashobore kwiruka ku mpano batandukanye nko mu Rwanda wumvise metaje Bruce Melody bagiyeyo Juna bagiyeyo ari bagiyeyo urumva ko bo barafashanya aba artist bo mu Burundi nabo barakwiye kuzarafashanya cyane kubera barakwiye bumvise impano kayiteza imbere kandi ntugaye urabona ko umenganye burenze rero nibaza yuko byo nyorohera cyane kumumakingira hitman Yohana hari mwakanu kiwacu ngati man African giant umujama na warareze suko tuba turenze cyane suko tuba tubishoboye gusa kintu cyose ni occasion ano ndazi hariho n'abakuza bashobora kuba barenze hasi mugabo toranga nabo occasion yo gukorana na Bifesi rero umugabo nabo boronka occasion bikorana kuvuga yuko najengeze hajya nayo bari respect nuwe muririmbyi mu baririmbyi twumvise kuva kera uvuga uti jewe umuririmbyi ico mumpa nkamukorera nk'indirimbo zitatu ndabona umenga yogaruka bizo ama bari gwera bizo man nani jama azikurizima azibintu byose you know how to rap, how to sing. Man. Mujama ahubwo ni Imana irarenze. Irarenze sana nta hakiriza kandi. Rero umugabo umengo ubu n'umubosi. Hari indirimbo wakoreye D1 arayiposta. Aravuga ati no mupeti yari aramaze no kumakuraje. Yari zero. N'ubu nuko gusa biba bigoye ku moto. Anytime turaje. Fizo rero uravuga uti je Fizo indirimbo zitatu.
twoba tugarutse kuri aje fit ya ndirimbo ni inde imwe y'igiswahili ndirimbo iruka yavubaye mu ma 2020 gutyo yakorewe na Inos bivugwa ko yanditswe na yararirimbye bivuga ko yanditswe na wa muti apana ijya Osman name hari indirimbo nka Superman bivuga yuko ushobora gufururiza nka Superman nka zitatu Fizo Superman ni Fizo ni talent bro rero ari ukuntu tarihuye na man uzorabe mwe na mwe bihuye n'umuriro on fire bro abantu nabo nka Big Fizo n'undi ugiye kuraba no sinzi kubera niwe mvuga kubera Fizo ashobora kwemera mu you know how to maintain in the game nambo vuze gitari nga nambo zano wallahi wewe anakora jenene ikintu kiza kandi no nagiye numva beshi ba mu respect bavuga ati Big Fizo muri studio arakureka natara yawe nabanza yibona akomanta mu nyuma na rero azanye ibye nkazanyiwa Mugani Desire yavyumvise waragize amahigwe yo gukorana indirimbo na Lolilo Vyagenze gute studio session yawe na Lolilo Lisa mzizi wajiwe Lolilo na umufana wiwe kuva kera kandi ndamufana wiwe ndamwemera cyane afise n'ijwi ryiza but akantu kuri Lolilo dukorana kameze nk'akanci intege yani turahari respect aba legend kandi no ndacamo hari respect koze turakora Lolilo kubera jewe jenda ba producer ni like mu driver urumva kasi imodoka guca kuko tuvuga demand shungurira mu manga muguye mu manga wowe hari gutana yimina ko mwana aguye ko yawe ni wabona imodoka yiwe ikundikiriye rero aba ikintu cyashatse kuncinege n'icyo mugatwara koze kubera Lolilo atiho corrections imadafa kwemerera indirimbo yajanye iheze ico kintu indirimbo yajanye iheze kabisa mugabo twarakoze mix master twarakoze mu misi nkinga Lolilo nta Muraza Lolilo na mugitona tona kuri studio wamubwiye saa sita akoresha umwanya muzungu yarabaye Buraya ndamwemera sana kabisa nima abantu wamubwiye saa 5 amatara yacitse 5 minutes nari harura wewe saa 5 bashitse ngaho ana mundi ko amatara akunda gucika n'ingora namubwiye ati Lolilo uzogaruka rero mu ndwitse no mu ndwitsa mu ndwitsa isonge ntayitwara no munsi oya bivamwe kombo bireke kabisa uga twayikoze umenga 2 days umunsi wa kabiri arukuntu nta producer wumvise urushe arashaka kuva ati ndimba no yica no munsi kabisa hakunda yica tumucuye mu ita master yinze Gitse muyaza bwa timana none gona haraka numva atagaruka bwo umuzo agarutse abagwaye other time kandi cukora neza kubera batabitaho mugabo twarakoranye neza cyo gihe turakorana kubera ari kuntu je nimereye mbonye uko tosumbora no muntu candaguko cangerageza kugendera ku bintu by'iwawe abikora byo basinkara ko no vyameriyora bikaba byo biteye imbere bidubuze rero nuko naciye nkora mugabo kabisa akantu kanshi intege ko ku correction umuntu afise ibintu byose kandi afise experience sasa ni wa muntu ni wa muntu aje muri studio yavyanditse uko yabikoze uko kumubwira bihabe bikosore biba bimugora mu mutwe guhita byakira bitatwaye na Bifes aje muri studio ubo wasga yakubwira ngo je nandikire muhira
Uyu bikoso oya me ndaje tubikorera ngaha kazana nka subject runaka numva rero cyo kintu nibaza ko kino mu bintu byatumye ataba update cyane kubera yuko hari akantu gatonya umuntu ashobora gukosora kibaza ngo ni gatonya gufasha muri kazo baranabivuze amaradio arivuze mu nyuma baramponda mugabo barabango kubera ko transmit atakosoye roriro turumva mw'indirimbo hari n'amajambo ya kera harimo za melody za kera zimwe biti turumvira kaze muri katamkosoye kubera mu busanzwe abarinzi b'abarundi benshi barangakosora barangakosora niyo mpamvu nakubwiye ati mugani twacha twica abantu kubera mugani wakubwiye ati ahubwo rero ndimo banzu iririmbe numve ko mugani muracangiye mugakora kubera tuba turiko turarema twese rero kiragoye muririmbye kuza muri studio akabona yuko akuzaniye umenga akuzaniye ikintu yamaze kurema umenga akuzaniye ugisiga oriye ikintu muba murema bashobora gukizana nkabona cyo sikimiza nayo twakirundumura rero cyo kirimo no ibintu bituma abarundi dukora abapusa dukora indirimbo zitameze neza kubera aba artist araza bavuga tubihindura kandi tumuhindura kandi gacugerageza kugendera ko ari abandi ba producer bo bacavyanze generation nshasha y'abaririmbyi dufise twizere ko bashobora kuba abaririmbyi rurangiranwa mu karere muri Afrika binakunze hakavamwo abatobora bagashika kwisi bro marimona beshi kabisa ndibaza mu Burundi turacabura ikintu urakora ku radio mugabo ugenda urabe abapeti bari ngaha bidogera ugasanga yatanze ku radio n'ivyo 50 ariko ikintu kibabaje ugatanga amahera akayaha manager w'iradio mu journalist nayo yababaye n'undi journalist none ko agenda kuvuza amahera akaba wayaye manager naza kuvuza yo ndimba arayivuza akaza ayicanga biza bacanje abuye ba artist ngaha hanze bari idoga cyo kinumaze gukimenya me jura bona mbaye nka president sinzi nawe ngira amakuru azomushikira nyakubahwa wacu nobwira amaradio yose turumva iradio zanyu nukuvuga mu playing kuko imiziki irahari nukuvuga indirimbo 10 muza kuvuza haze haba hari mu 8 z'indundi komsaho nyene indirimbo kumutwo cha Burundi aho boca bagera abana bacu kuko ari ibintu ego seberebo amaradio nayo rakeneye yakantu ariko amaradio ntiyaje kugira yakana kuko mu nyuma amaradio aravuga yuko abaririmbyi muza baza bakiri bato bakabafasha bagatera imbere akagera igihe umuntu ashobora kumakinga 10 million 20 millions but aje mu radio habwe kacavuga ngo je muranzi icyo kiganiro akeneye mu journalist azuza tugikorana kubera yuko wewe nimba wamufashije ku radio nawe nakazi kawe kandi byari ngombwa kera kera aba journalist baraza kugusaba indirimbo mvuzi batazari zihari nothing new urabona ko kera baririmbye ari barangiriye ni baronse nitike yo kujibura ya mugaba journalist bagumya oya aba journalist reka hari ukuntu nka producer nka James Ocha ni compara na hit ya Diwan Diwan ni artist atagiza kugura ibiduga by'aragendera amagira guce birenze cini ngo no kwinobigira n'amaguru nawe ariko a journalist na artist ibyo bintu je kubikompara n'ikindi iyo ni sigendende reka tureke mugari sigendende kuko no kubwira yuko deja Diamond baramuvuza kandi ngaha mu Burundi baramuvuza incuro nka 10 atano mwe yari n'igikoroti kwenda na nta numwe yigana nashimira bajana n'umuyaga nta numwe yigana nashimira ariko umuririmbyi muto none bro umwana wawe wewe niwe mufashe je ntagufashe zo byidogera rero uwo mutima muri ko muri cyazo no w'abarundi me uwo mutima muri ko murafata umutima w'abarundi akaranga kacu muri ko murakica kuko umuntu twebwe ngaha mu Burundi mufasha umuvandimwe kandi mu Burundi mugenza rero muco uvuga ngo ejo ndamurindi atinze kwivyiza kandi uno musi tukiri ngaho nyene tugarutse ku kibazo nari ndakubagije kijanye na abaririmbyi bacu kubabona international iyi new generation nubwo uciye uvuga ibijanye n'abajournaliste muga media zacu ziri ngaha reka tuvuge kali loko uretse ubu ko batanguye kwiboostinga bashira ko YouTube ishobora kurabwa n'abantu bari worldwide ariko hariho kuvuga yuko umuziki wacu
ngo ushobora kuba udashika neza hariya ahantu wategezwa gushika. For example kwinjira Kenya, kwinjira Nigeria, kwinjira Tanzania, kwinjira USA, kujya ku Chris Brown ashobora kuba ari muri USA akumva indirimbo ya Davido akavuga ati wow, akumva indirimbo ya Rema akavuga ati this sound byoba biva kuba producer. Sound yacu iracyari fise urugero go hasi. Acha bro, twe turagura n'indirimbo, ari indirimbo dukora nabo nyene barabizi bro, bakiyumvira ivyo mukoresha hagira n'ubwoba kubera twebwe ibintu byose nakubwiye biva mu mizi. Erega utikunze wewe baza utikunda uno munsi wari kuzanga wewe baza baje mabokura abafanzi bacu bariko bokura oya daboro ubanza kwikunda wewe rero I think igihugu cyose kiriko kira playinga dramatic abagiye ewana ubona shaka n'izindi media n'umunyamahanga aza kuza ngaha mu Burundi arababwira ati bana wa mama ati aka karirimbo navuye hariya kandi nagakunze nakumurundi indirimbo press we playing kenshi umunyamahanga ari ngaha pisa yumva ubu bafise imbuga press bayisanga ko press babona ati indirimbo abanza press kwe play kubera yuko ni twebwe nyene ubwi wacu tuzijabura. Rero ariko nonenda kubwece aba journalist ubaza media yo nk'ubu media dufate yo uvuga ati genda mufashe neza umuririmbyi runaka igakora promotion for free mu promoting akajaja bukimbo iyo media yo cironka akazi ariko I think ikivyo bintu navyo biri muri marketing cyane gusumba uko turiko turabiganira no munsi. Niyo mpamvu bavuze ko ari indi subject kuko media irafise na yama micro, irafise ya antenne, irafise ibintu iri hapara, iragize rero imaze gufata umwanya ikagushira kuri wewe nka produit, hanyuma iyo produit acugomba yuko ugenda winjiza inoti uje wenyene. Ama media nayo acara bayi umuntu muda controller nivyo nagonda vuga no munsi wewe iki kiganiro turiko turakora cendi ko ndunguka nawe uri kurunguka sivyo jewe no munsi nota nironkera n'abazokiraba bariko bose twasunguka ko nabo n'ibitekerezo birimo uno munsi nota ndonka abakiriya ijana baciye hajya uzosuda kunkondana ngo trust ngo njena mu abakiriya wowe ntavyo ibyo wawe winjiza genda za kubiharu rero umwe wese yinjize ku ruhande rwiwe apana gucuranga ngo nakayinjije cyane ubu bugize jaruzi bro arekana na jaruzi rero wowe winjiza ku ruhande rwiwe ahubwo shima umuvye bamama batuvyaye uno munsi niba ariko baravuga ngo abana bacu barateye imbere ngo kuturusha oya ahubwo bavuga ati risp umwana wanje navyaye bro ni president ariko muga muri marketing naho ko ibi bintu turiko turavuga navyo bica bija muri business. Muri marketing uno munsi sinzi kuvise n'amakuru abafise amatelefone ya Samsung ariko arugagwa kubera harimwe imikopo yibanze bivanye niyo yavuye. C'est-à-dire ko wayimekinze iyo telefone atavuga ati je nayikoze bayikoresheje narahejeje narayidandaje mugavuga ati nubwo nayidandaje hari ikintu badashobora kundengera cyane sikuze cyane kubera yuko ugiye kuraba producer yaba muri Tanzania canke bahandi indirimbo ivumye aguma jyako dohere no muri production no kuvuga ivumye wewe shaka izogeze ryari azoguma jyako show percent ziwe platform arafise percent ibe zibiri bimwe ibe zero aguma jyako ariko mu Burundi gendura niyo mpamvu Abarundi sometimes usanga aba producer batabaha kubera kino ne muto bikora nkuko namwe none nk'ubu indirimbo amahiti yose ya D1 arimo Trust Beat ukamufise percent ziwawe ziguma umwanya munini umuntu twashafise ibintu binini twikora nibaza si hose birashika muga turacafise umwanya munini mugabo naho tugeze siyato kubera twahereye ku ndimbi ibihumbi 50 ubu niza 20,000 zarakoze ubu miliyoni umuntu akuriha $200 ku ndirimbo urumva muga ko twateye imbere rero ivyo byose bizoza atinki nakunda kubwira yuko rero ivyo kwegeranya ni byinshi ibyo kwegeranya ni byinshi umenye umwe wese akamenya iciwe n'undi akamenya iciwe komsa umaze kumenya iciwe wawe niho toca widogera mugenza kuko ndabizi ukoze wewe unkoreye interview nkavuma na urunguka rero nunguze byinshi ntuzuza ngo marketing hari ibintu tunakora ku buntu hari ibintu dukora ku buntu uno munsi ko suba bata yafashiga fata kiriku ikamukubita inoti wibaza ngo kirikare kwa zinjiza kujya azimuha natwe nirabe idufate natwe abazoza namwe natwe nirabe idufate natwe dushiriremwo n'imiburiburi kugira ibintu bizo biragenda neza nirabizane uko ibintu byose biragenda neza nibaza yuko biba bigoye uvuze ngo ntiwo spending ibintu bya kugira uzoza sound yo nk'umuproducer uvuga ati
irakwiye ahubwo hasigaye ko twebwe dukunda ibintu by'iwacu ku rugero rushimishije and then tugende kwataka international producer agira success ngo ashike 100%. Sinovuga ngo sound irakwiye. Uramaze nko kumviriza indirimbo ya Tekno yazananye muri Nigeria ukavuga ati aha hantu wapi nawe nyene ibi bintu yaradufrafye bro. Yewe kaka imwe hariho nk'indirimbo wumviriza ukabona canke ne bimwe by'abafundi batemerana yego ziba zikoze neza birenze mugabo hariho nk'indirimbo wumva ukavugana n'umusani yego bafise target nkarema ukabona avuye kuri kanda unashita ngo ukavuga ati irya song sinzi kuyiza ari song yakoze muri aban turavuga cyane ucanze mutwe song kuko bajya bajama bobo ntikibuza ko akora song yindi urugusa mugabo akamera kuya ntayi mixing mugabo urundi ukoze iyo nduru bro mushamugwana rero indirimbo ntigira umupaka mu bisanzwe indirimbo ntigira umupaka na mpamvu nakubwiye ati sinovuga ngo turi muri success ejya sound turacara making kandi na nyene kubera turiko turatera imbere plus making abirenze ko ubikora na Tanzara ke twakorana inzara buntanzara yari rero plus kora ibintu Tanzara plus kora ibintu meze neza kuvuga yuko nibaza yuko mu Burundi sound dufise bro ariho nabazitinya gusa tubuze isound kujya babivuze ziracugaraniye hano mu gihugu no mu gihugu ntizugaraniye hamwe hariho nk'umuntu ugasanga nk'ubu mu nk'aba DJs ugasanga mere je ari ibintu byatumye ndasohoka rimwe kandi nkanababwira ati congratulations bamwe ubwo atari keshi na keshi mugabo byatumye nza ngenda gake mene ugasanga mukabare baravugije umuntu DJ baravugije indirimbo ijana harimo indundi zitanu bro nazo nyene z'abajama biwe ukibaza none turi muri Africa decide ugasanga yemo bariko baramuvuza kabani bariko baramuvuza indirimbo 10 ziwe bro piano 10 ziwe ukavuga none Sadbin habaho kirise sesiri kwe hari umuntu atayizijya fagiora chuma bro ukibaza ukavuga none ibi nibiki rero niyo mpamvu nakubwiye ati je mvuze ati President nyumvise neza kanyumvira kabisa azi igihe kimwe tuzohura kandi inshallah janga nyumve azovuga ati umuhungu kino yavuze nico no mubwiye ati President amaradio yacu nayi wacu sayabo hanze ni namwe mu yasinyira inzego mwashizeho nizo zisinya kugira impusha zitanu bafatira indirimbo z'indundi kugira badufasha aba artist kuko nariko dutunze imiryango turiyo bazivuze 80%. Yani indirimbo kunyamba ku munsi radio ivuza 80. Ijana ivuza indirimbo ijana 80 zibari indundi kuko uri gura ngo bakeneye amahera uci uvuza 80 zo hanze nta numwe yakurishe ugaca uvuza nawo murundi haba nawo baguhe 10,000 cyangwa 20,000 aho sigo rukundo zo bushirizemo iyo business zo buri kurayereka abo hanze uri yuko tumuyereka biwanye bafate jewe ngerageje kukwishura gatoyi nk'umuntu akorera muri media dandaza kubera auditora abantu bayumviriza uno munsi nimba D1 akunzwe cye nkavuza indirimbo zitanu za D1 hakaca hazi sinzi ry'abantu kumviriza bati aha hantu baravuza indirimbo za D1 je ndashobora gucishamwe itangazo giwanje canke nkagenda hano kavuga ati narabumvise nibi nimba Diamond akunzwe nanimukira kwa Diamond nimba Bana Boy ari wagezweho nimukira hariya kubera kugira iki kugira je nanje business yiwanje amatangazo abandanye asoho egamere kuri we it means mu Burundi ntibashoboye niumva ko shaka nanje abana baje mu Burundi ntibashoboye rero mu Burundi rega mu Burundi barashoboye gusa ajya matwi eska abarundi bayahaye abarundi none bibaza mu Burundi na media angahe afise ibiraka dufate ama promotion yo kwamamaza ibintu byo hanze ntibamaze byo mu Burundi kandi ntibavyamaza byo mu Burundi none gusa bisanzwe rero bajya abarundi nabo babafana abo bantu tuba turiko turavuza erega abarundi babafana ikintu bariko barumva bagifana kuko bakivuga iki baravugije Natasha barake kumwumva barake kumufana baravugije D1 ugira utamuvugije bazanga baramufana bavuza ujye bariko barumva ahubwo wowe uba wase kumuvuza kugira usimbire kuri hari ugacuvuza uri atana guhamagaye ugacuvuza wari ngaho mugabo publicity kacimamagara twakumvise wowe ubikora neza oya publicity rega nayiguhamagara kubera ya ndirimbo wavugije I think ikintu twogorora neza na neza twebwe ngaha mu Burundi
twige gukorera hamwe. Yeah, of course. Twige gukorera hamwe kuko ugize imisi unabibona award ngaha mu Burundi raza umuntu akayivamwe ata mpamvu. Urukura humba mugabe ejo akacagaruka ngo ntimumvuza yamaze kuyivamwe award. Man, ni content nyinshi. Uri kurahumba. Uri kurahumba. Wewe yari wacumvise. Jewe ni manateguye award. Pour la visibilité y'iradi. Wewe na ukanka kizina ryawe rikora muri iyo visibilité y'iradi. Hanyuma ejo ukacugaruka kunsaba nawe uti biradio mfashe. Biragoye. Ariko ibyo biri niyo mpamvu nakubwiye ati umuntu tifasha. Niyo mpamvu dukwiye gusabana. Wewe uri umu producer ukamenya ati genda umu producer uri umusana ukamenya umusana uri radio ukamenya uri kampu ukamenya kampu kuri kintu rega ntushobora guhamagara. Je nkunda bitahura ibyo si hajya nikina Sadbia bivuze. Bro urashobora kuzana umuntu afise hit indwi. Ugacumuzana muri system yawe vyama award. Ugacuha ufise imwe. Award indwi zicaye ngaho. Mugibe twaye Murundi. Oyaye kuri imagine ukana. Transibiti nayidahu rigere indirimbo gwitwara award indirimbo ndwiza bahiti zikaburamwo nimwe. Sana exister. Niyo mpamvu rero ucumbwira abajaji ni bande kwanza. Wowe ugasanga bigoye bro. Haro kesi ukuntu bakunda kuzana abajaji. Ugasanga umujaji wewe uri producer umuziki ukabona nko umujaji wo producer. Ugasanga hana do azime. Ukoze gaho gacuvuga atahamvugije iyi ni dominere kanga. Ubwira meni ivyo ntabyo. Muganga umuzanya jajinge umuziki. Bro. Of course, nizere yuko abantu twateramanye kuri Mika TV nukuri mwaryohewe. Ibintu biri top, ibintu bimeze fresh cyane. Abantu nk'aba nibo tuba dukeneye. Namwe ndabibakorera kuva kera ni nayo mpamvu mushaka yuko no kuri no ncuro mubishigikira mukanshigikira. Je cyatumye mva muhira nuko hari abantu bagumye banyandikira bamwe ati Peniero wabo turakumbuye kongera kubona interview zifisa kanovera runaka. Ati no munsi umuntu araja kugirisha interview umuntu atukumva ariko aramuganiriza ibintu twebwe ataco twovuga bihava bidufasha. Hari abantu bazi indirimbo za D1 bazi Trust Beat misi yose mugabo atari byigere bumva bati Trust Beat avugiki agoniki ibintu nawe muri industry abibona gute. Trust Beat uno munsi hari umuntu ariko araturaba kuri screen zacu hano mugabo avuga ati Trust Beat vraiment yatubwiye ko yavuye kure yatubwiye ambition ziwe yifuza gushikako ati je ndifuza ko umunsi umwe twobonana na Trust Beat peut-être akamfasha. Wowe ufise indoto zo kuzofasha urundi gwaruka ubu kufise studio yiwawe kuzofasha urundi gwaruka ejo tuzobone umuririmbyi akura avuye kwa Trust Beat atari D1 yari mwiteka hamara guhamagara kubera mwari musanzwe muzena tuzovuge tuti iyi ni imbuto ya Trust Beat kugira ngo abariko baraturabare bavuge bati ico cizere wawe reka nizere ko umunsi umwe nanje ari je nshobora gutora. Reka ndababwire kwanza nibaza yuko mubone nkuko nabivuze. Tubayo gufashanya ko umuntu tudafashanyije nta kimwe twogerako. Turetse n'ibyo je ndafise n'umwana ndiko ndazamura kandi vuba Trezor kuri YouTube yiwe bagire subscribe. Umwana mutonya afise imyaka 14 mugabo afise imana Soja. Afise bitwa Soja. Afise n'izindi zikaze ngahaya shobora kuzana vuba. Ndafise n'abandi bana ba gospel nabonye twana turiko turagira ndabona dufise imana kabisa natwo vuba cyane kabisa natwo turazana twana dutatu twa gospel. Kandi tuzi kuririmba cyane. Tumenze simuvuze ndahagaritse mugabo. Ndakeneye n'abandi mugabo twisukenera abarinzi twisukenera no buryo n'ivyiyumviro byinshi. Kwarege ubu ufise n'uburyo ntibinakore kuko ni benshi bafise amahera byase ko bagenda. Tumenze gufasha bindimo. Nkuko nanje nakuze ufashije wawe none ari amahera wanyatse. No kujya rero atamahera wanyatse ijya we kuko je nashobora amahera namwatse. Ndashobora na D1 nta mahera yatanga kuko nawe yari hajya yara of course nuko ndafise no kurera jewe kubera haro project mfise nshaka kuzoza ndarera umwana nk'imyaka 2.
mukorera nk'indirimbo nka sisi uwo mwezi 3 ku mwaka canke zine omwe witi hama uwo mwana ndamu blending kubera yuko usanga ku brandinga gusohora umwana igihugu byose ibintu byoroshe aho mu gihe je ndamukwije igihugu ari gihe boy wanje bigeza cavuga ati bazi Peniel umitayi wawe warose boss yari yanaze fatira umwana wibandaniriza ndase niyo target kuvuga ati abana tukorana imyaka 2 canke 3 ama aho nozuba nagusohoye so cha wibandaniriza kubera nibaza yuko gufasha kwanza abari kubyumva bose nibitinye no fasha no musi namushire muri lebo ashobora kuza muri studio namba dukorera umuriyo nakavuga ati bana wewe mwana je ndafise ragize 5 ndafise ukuntu si wasavye neza mu kirundi cyanyaco nta muntu apfa gukubita ku buntu hakimera nta utega intoki ngo bazikubite abantu muri ko muraraba Trustbeat yari yamwumvise yuko yababwiye yuko biri easy umwegereye mukavugana afise byinshi byo gufasha abaririmbyi bakiri bato. By the way ni nayo mpamvu ndakunda no kubabwira je ndashaje murabizi mwanyose kuva kera unaye ndashaje hageze yuko amata yaje ndayabika cyonjohera mbonye mu myaka iri imbere Trustbeat afise nawe 5 uwundi 5 uwundi 5 uwundi 5 ugasanga ibintu bimeze fresh. Hariho ubuzima abantu badakunda gukora ko kenshi ni private. Trustbeat ni umwe mu bantu babaye mu muziki kandi bafise urugo ariko kandi rutunganye. Wibaza ko ho bari kubera iki urugo kuko ntanze for example uzamva bahubwira ngo I breezy na mugore wiwe ngo mugore wiwe ngakuye ngo imishatsi umuntu ngo kubera ngo I breezy ngo bamwimye award last time we were together twari kumwe niyo mpamvu nakubwira ibyo award binume kubera n'umugore wiwe yararakaye biramurenge uruba uje umugabo wanje ngo muvuga ko ndarwara abandi twari kubujya busi twari tuhari kumajya so wewe uchakoza ngo mugore ngo I breezy ngo agize ibi ngo I breezy nawe ngo n'umugore ngo bagize ibi si scandal ziwawe bro man ibintu bya famille nakubwiye kirazira burya biragoye ibintu abantu bazi ubwenge bwinshi ibintu bya famille kirazira kubizana muri by'ama industry none nk'ubu je urazi ko nagiye kumenya ko Bruce Melody afise umugore hacigihe man abatu no mujama kwera randenza abwo rero respect nawe randenze Bruce Melody man ibona kumbura afise umugore nawe batatu ni batari bade umenga ni batatu man ndavuga ati umujama nisi rero jewe mu rugo akenera gutekana kandi hari umujama navuze yaje mu rugo man twana nakubise ingumu man naramuhonze ingumu waraye ndamwomeka ingumu kubera arakuntu anytime tu ndino mwiteka basanga nifitiye aga studio muhira nkikorera abana aga muhira cyane nkabwira umusana kaza tugakora muhira nzaburi produce rero najashyiramwe umugore mu madosiye yiwacu ugize ati jewe ngaha wombwira urarenze imbibe ugiye kure isohoka uzonagaruka amahera yawe tora ugende ningumu apana byo bisanzwe famille ni famille muziki ni muziki turo twubake kandi famille no kubaka kandi umugore n'abantu bazanye muri zi interview batangira urazi hiti kugira ugere ko agatangira kubona kuriye kuri hit cyangwa daddy uri daddy cyangwa ngene wamzaje ayo mandadono mazi misone byo rorero bageze bijyane zitifuza rero nkujya mwana nakwiye kuja kuri media arakuze mugabo nakwiye oya abavyeyi bibe bari hit oya baka class akuruhande bijyane ibintu dokwiye kuvuga ibintu bya famille bije muri famille nkarorero yego nishavu mugabo narakwiye no kuvuga ko kijya kinara wewe ukunda ko yo little boy akuze cyangwa atanguye kuvuga yo guhamagara Eraste cyangwa Trustbeat aribyo yomenya Trustbeat cyangwa Eraste nubu batarakwiza umwaka ngira n'izina ryanje ntajyaze aba guhamagara ngo yo indoro ndunda yizi yose mugabo n'umuntu nkeneye ko azoba closer for me azobe anyugurukira je umuryango wanje sinkeneye kuzoburira vya bindi ngo baoya unyugurukira ikintu kubera aba uko bandetse ko ncandera mugabo ari byo nigira ko mugabo nkeneye umuntu abanyugurukira kuganira
je n'ubu dusohotse amafoto usanga twambaye butura zimwe patro zimwe nukuvuga no tuzokure atari we yigize ikigaba tugiye no muri board mvuga ati ati yangu twagiye apana je kuvuga ngo oya je mu kumamagara ivyo byiteka ngo vyaba ushaka zo kumenya nka Trust TV acana man uyu musore rero uyu mushinga ntahe nako ariko umuntu agifise imyaka musi ya 35 40 bakunda kumwita umusore sinzi ko urumva abantu bakina umupira hari iyo zomba ngo umusore ngo imyaka 32 afise abana batandatu urafise inkuru kombure nshaka ku munsi umwe tuzoganira inkuru ni nyinshi wese nkunda gukora ama interview mugabo gusa iyo nkuru vraiment uzonkundire umunsi umwe tuzoyiganireko nitwamara gukora kino kiganiro mugire subscribe kugira ngo bino bintu ntibize bibacike ariko Trust Beat pete turashobora kuba ufise ijambo ushobora kubwira abadukurikiranye muri kino gice kumbure ikindi naco tuzogaruka mu nyuma ico mbere no babwira kwanza merci beaucoup aho uri hose umufanzi yubahwe mugani wa Bface umufana wanje hari umufana yubahwe Bface bigaraza ubwenge cyane aho uri hose respect wumve yuko abana baguhe kamwe nzoriye kabisa baguhe kamwe nzoriye kubera nimwe mutumye tugera ngaha kandi nibaza yuko nimwe mutuma dutera imbere kuno nabevuze ati tubanze twikunde twebwe mbere yuko tuzakundwa n'abandi bo hanze we nawe byo kunezera uno munsi drama tarikora kwanza byatangiye kuba ubu bagire baje mu bubiri mubeye bagiye ni ibintu biryoshye cyane biryoshye nariko naramekinze conversation na Najibu the classic nawe arambwira ko yumva aryohewe kumva umuririmbyi nka Rinoji from ghetto from kurara hasi from kurara ubusa from kurarira ibitumbura uno musa ashobora gufata indege kajiburaya bipfuciye kuri yatara nyene ndabizi nubwo benshi batabibabwira benshi nibababwira jereka ndabibibwira meme abantu banje babe bari nunga muri studio mwese barabuba ko muri barabuba kayisa rero mukomerezaho kandi nibaza ko baza guhera aho nyina ku iyo YouTube za guhera babanze bagire subscribe nyine byihute ugira ibandanye biduge bakomerezaho nibaza yuko ejo ninashika ahantu umwana wazo bashitsa ahantu ko niko mubone tubeshwaho dukore kandi dusenge rero nibaza yuko umufana wese ahari akomereza izo nguvu ziwa warenzaho natwe ndazi ico tuzobaha sukubamara amazana gutuma igihe cyacu giteshika ku yindi ntambwe of course cereka ndababwire nti ciao nitwa Peniel Ndagijimana ariko muranzi cyane kuri Peniel Kamikaze iyi ni Mika TV subscribe nukuri dushimire cyane abantu mwese mumaze ku subscribinga kuri ino channel ariko kandi tunabashimire cyane n'abandi bashasha ariho mukiza nukuri amakomantere yanyu ivyiyumviro vyanyu turabikeneye kugira tumenye ico duhindura tumenye ico dushirako tumenye n'ibindi bitandukanye kuko jewe narabemereye ko abashoboka nzobabazanira tuganire vya bintu nyene bibakorako mwumve ko abantu bari imbere yanyu canke mwumve ko abantu mufana nabatari mburakimazi bafise izindi story bashobora gusharinga namwebwe mukumva impamvu mukumva ko mwahisemwe abantu bazima mutahisemwe abantu bagenda baraca hirya no hino reka ndababwiye nti respect amahoro y'Imana bane namwe.